ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 25 na 13 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgreatrex.com. Uni saha 12 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 2 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Baramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu co kuri uyu wa gatatu itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu muri 2024. Israel imenyesha yuko yongeye kugurura icambu ca Karem Shalom kiri ku rubibe rw'akarere ka Gaza ahasanzwe hacishwa imfashanyo, ariko abatanga imfashanyo bo bavuga yuko atazo barabona zihaca. Mu Rwanda Diane Rwigara yigeze gushaka kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu muri 2017 yongeye gutangaza yuko azokwitoza mu matora y'umwaka mu kwezi kw'indwi. Mu Rwanda kandi umushingwamanza yarasanzwe yunganira Aimable Karasira yikuye mu rubanza. Turaja no mu Burundi twumve umugwi w'abasore bijukiye kugarura indirimbo zari zarakunzwe kera bakazongerera n'akanovera. Muri iki kiganiro kandi We want the violence in the South. 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 Extreme! turaza guhuza mu kanya n'aba bigeme uhejeje kumva Madri ni Extreme Cheers Leaders, umugwi w'ugwaruka rw'abigeme bishize hamwe kugira ngo bakoreshe kuvyina mu ntumbero yo gutera intege abakinyi mu mahiganwa y'inkino, harimwo n'amahiganwa ya basketball yimirije kubera mu Rwanda mu mpera z'uku kwezi. Ntuje kure rero muri iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Niyonkuru. Ariko imbere y'ivyo vyose reka mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC n'amakuru mushikizwa na Prime Ndiko Magenge ari muri biro vya BBC i Nairobi. Umunyarwandakazi aharanira uburenganzira akaba n'umwe mu banegura ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame yavuze yuko afise umugambi wo guhiganwa nawe mu matora azoba mu kwezi kw'indwi. Diane Rwigara yarankiwe kwitoza mu mwaka w'2017 kumvo zuko yagirizwa gukoresha imikono itari y'ukuri kugira yuzuze ibitigiri by'abantu basabwa gusinyira umuntu kugira yemererwe kwitoza. Mu nyuma yarapfunzwe hamwe na nyina wiwe n'uwo bavukana bagirizwa ibyaha by'amayeri yo kutariha amakori no kugumura, ibyaha avuga yuko byari bifise imvo za politike. Diane Rwigara yahavuye yezwa kuri ivyo vyaha mu 2018 hanyuma acararekurwa. Perezida Paul Kagame yiganje ku rubuga rwa politike mu Rwanda kuva mu 1994. Amatora aheruka yayatsinze ku majwi hafi 99%. Amashirahamwe aharanira uburenganzira bwa zina muntu avuga yuko leta itoteza abatavuga rumwe nayo. Umukuru w'ishami rya ONU riraba amagara kw'isi yavuze yuko ibitaro vyo mu bumanuko bwa Gaza bisigaranye ibitoro bishobora kumara imisi 3 gusa mu gihe intambara ibandanya mu nkengera za Rafa. Umukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko kugara ubwinjiriro bwo kumbibe navyo biri mu biriko biratuma gutanga imfashanyo bigorana. Israel ivuga yuko yongeye kugurura ijabukiro rya Karem Shalom kugira hinjizwe imfashanyo muri Gaza. Iryo jabukiro inzira ikomeye ku vyankenerwa vy'imfashanyo yari yugawe kuwa Mungu inyuma yaho igisasu ca rokete ca Hamas ciciye abasirikare 4 ba Israel hafi yaho. Ariko urwego rwa ONU rujejwe imfashanyo muri Gaza UNRWA ruvuga yuko naho Israel yatangaje ivyo atamfashanyo iremererwa kwinjira muri iyo ntara. Umuvugizi wa leta ya Israel Aviv Hayman araharira ibivugwa na UNRWA agashimangira yuko ibikenewe bikwiye bigiye kwinjira muri iyo ntara, akanavuga ahubwo yuko bazobaza ONU igituma ku ruhande rwa Gaza rw'ubwinjiriro bwa Karem Shalom hari umusesekara w'imfashanyo udatangwa. This is the second time ubu bubaye bwa kabiri Hamas irasa ijabukiro rya Karem Shalom ihagaze muri Rafa mu kugerageza ko inzira nyamukuru yinjira muri Gaza yugarwa.
iruguruye kandi tuzobaza ONU igituma uko bukeye uko bwije hari umusesekara w'ibintu biri ku ruhande rwa Gaza rwa Karem Shalom bitariko biratangwa. That is not being distributed. Israel ubu niyo igenzura ubwinjiriro hagati ya Rafa na Misiri kuva kuwa kabiri. Aha muri Rafa hahungiye abanyapalestina barenga umuriyoni. Kuindi nkuru ya Israel, umushinga mateka wo muri Israel yagirije politike y'imbere ya Amerika kuba yatumye ingingo y'ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden yo gutevya kurungikira Israel ibihumbi vy'amabombe. Boaz Bismuth uwo mu mugambwe Likud wa Benjamin Netanyahu yabwiye BBC yuko isekeza ryo kwitoza mu bukuru bw'igihugu ari ryo ryabiteye. Kubw'umutegetsi akomeye muri Amerika, intekera ya mbere yarahagaritswe kuva ku ndwi iheze. Uwo mutegetsi yavuze yuko ibiganiro na Israel bitaraha inyishu ikwiye amakenga ya Amerika kubikenewe ku banyagihugu basanzwe muri Rafa hamwe horamuka habaye igitero kinini co kubutaka. Aya makuru mwumva na ya BBC. Ibigo bitanga amasoko ntanganguvu muri Ukraine bigabisha yuko hashobora kuba ibura ryayo mu gihugu cose inyuma yaho Burusiya bugabiye ikindi gitero kinini cyane c'indege zitagira abadereva hamwe n'ibisasu vya misile. Ibibanza n'inyubako vy'amasoko ntanganguvu nivyo vyari bigambiriwe muri ico gitero cabaye mu ijoro ryakeye. Nibura ingomero zitatu z'umuyaga nkuba uturuka ku mashuha zarononekaye cyane. Muri aya mezi aheze Burusiya bwarongereje cyane ibitero ku bibanza vy'amasoko ntanganguvu muri Ukraine bituma umuyaga nkuba ubura henshi, ahandi naho ugatangwa ku rugero. Igihugu ca Malaysia kivuga yuko kigiye gutangura gutanga nk'ingabire ibikoko vyitwa orangutan byo mu bwoko bw'inguge bikazohabwa ibihugu bifitaniye imigenderanire y'ubucuruzi bisanzwe bigurira ico gihugu amavuta y'ibigazi. Si bose bibaza yuko iki ari iciyumviro ciza nkuko tuvyumva mu nkuru ya Mickey Bristow mwijuru rya Robert Patrick Misigaro. Orangutan ni ubwoko bw'inguge ziri ku mushiro zamuka mu bihugu vya Malaysia na Indonesia. Hari impungenge z'uko amashamba zibamwo ariko arahonywa mu kurondera amatongo yo kurimamwo ibigazi bivamwo amavuta. Ivyo bikoko ubu bikaba nk'ikimenyetso c'itana mu mitwe riri hagati y'umuntu n'ibidukikuje. Umushikiranganje wa Malaysia ajejwe urudandazwa rw'ivyankenerwa vya misi yose avuga ko uwo mugambi uzokwerekana ingene igihugu ciwe gishira mu gaciro mu bijanye n'ubutunzi bwaco hamwe n'ibidukikuje. Ariko umugwi uharanira agateka k'ibikoko wavuze ko ahubwo vyoba vyiza hitaweho kurindira ivyo bikoko mw'ishamba hako bo bitanga nk'utuganuke. Turangirize hano muri Kenya abakozi bajejwe amagara y'abantu bariko baragerageza kurwanya icaduka ca kolera inyuma y'iminsi y'imyuzure yashwaye ahatari hake mu gihugu. Ishami rya ONU riraba amagara y'abantu OMS ryavuze yuko abantu 44 bamaze kumenyekana ko bafashwe na kolera mu ntara ya Tana River mu buseruko bw'igihugu. Iyo myuzure himaze kugwamwo abantu barenga 230 hirya no hino muri Kenya kuva mu kwezi kwa gatatu. Abandi barenga ibihumbi 230 barateshejwe izabo aho amazi n'umuhindimiko w'ivyondo vyahitanye amazu, amabarabara n'ibiraro. Perezida William Ruto yashinze yuko umunsi wo kwa gatanu uzoba umunsi w'akaruhuko ko kwibuka abahitanywe n'iyo myuzure no gutanguza umugambi munini wo gutera ibiti ugamije kurwanya ihindagurika ry'ibihe. Florentine. Urakoze Prime ndi ku magenge kuri ayo makuru ya BBC. Kiganiro cacu mu buryo burambuye tugihere muri Israel aho leta y'ico gihugu imenyesha yuko yongeye kugurura icambu ca Karem Shalom kiri ku rubibe rw'akarere ka Gaza ahasanzwe hacishwa imfashanyo nk'uko yavyemereye leta zunze ubumwe za Amerika. Ivyo biruko mu gihe ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu ONU rimenyesha yuko atamfashanyo zirinjira. Nayo umuhari Hamas uremeza yuko uriko uragwanya abasirikare ba Israel mu muji wa Rafa aho igisirikare ca Israel kimenyesha ko kiriko kirakora ibitero cita ko bitumbera neza na neza kubakora iterabwoba. Inkuru ya Yolande Nel mushikirizwa na Ivete Kabatesi.
imyotsi ituruka ku bitero by'indege yagaragaye mu kirere cy'umujyi wa Rafa ndetse humvikanye n'ibisasu biremereye. Ingabo za Isirayeli zivuga ko zishe icyo zise abaterabwoba bo mu mutwe wa Hamas, zisenya n'ubwinjiriro bw'umuyoboro wo munsi y'ubutaka. Bivugwa ko mu burasirazuba bw'uwo mujyi inzira ya Kerem Shalom ari nayo y'ingenzi ku bagemura imfashanyo yari yongeye gufungurwa na Isirayeli yarafunze nanone ku cyumweru nyuma y'aho ibisasu bya Hamas byishe abasirikare 4 ba Isirayeli baraho hafi. Cyakora ishami rya Loni rifasha UNRWA rivuga ko nta mfashanyo yigeze yinjira Gaza. Ibiganiro bigamije kugera ku masezerano mashya yo guhagarika imirwano no gucyura abafashwe bugwate birakomeza i Kairo mu Misiri. Leta zunze ubumwe za Amerika zikaba zitangaza ko zizera ko ibyifuzo bya Hamas bivuguruye bishobora gutanga icyizere. Naho igisirikare cya Isirayeli nticyatinze kuko Amerika yarahagaritse kucyoherereza intwaro zikomeye, kivuga ko imfashanyo yayo muri iyi ntambara ntacyo bayigereranya. Inkuru ya Yolandner. Tuje mu Rwanda aho Maître Gatera Gashabana yunganira Aimable Karasira yatangaje ko yivanye muri urwo rubanza kubera ruberana ko mu rugereko rwihariye rwa sentare nkuru ikurikirana imanza z'ivyaha bijabukirana imipaka mu mujyi wa Nyanza. Karasira aregwa ibyaha 6 birimo gupfovya no guhakana jenoside no kuterekana inkomoko y'umutungo wiwe, ibyaha we aburana ahakana. Ni inkuru y'umunyamakuru wa BBC Yves Bucana yari muri sentare. Karasira umuhanzi akaba n'uwahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda yaje mu rukiko yikoreye igikapu kirimo ibiforumba by'impapuro n'ibitabo bigize dosiye ye, afite n'akajerekani k'amazi ye yo kunywa. Mu kwezi kwa 4 umwaka ushize nibwo urubanza rwatangiye kuburanishwa mu mizi. Ubu rugeze aho uregwa agomba kwiregura nyuma y'uko ubushinjacyaha bwo bwarangije kumurega no gutanga ibimenyetso bimushinja ibyaha 6 birimo guhakana jenoside, guteza imvururu muri rubanda no kuterekana inkomoko y'umutungo we. Ibi byaha byose we arabihakana. Uyu munsi mbere y'uko urubanza rutangira, uwari umwunganizi we Gatera Gashabana wari mu rukiko yandikiye urukiko ko yivanye muri uru rubanza yari yaratangiranye narwo. Amaze kwandika ibaruwa, Gashabana yahise asohoka aragenda. Nyuma urukiko rwatangaje ko Gatera Gashabana yikuye mu rubanza, gusa ntirwatangaje impamvu. Umucamanza ahita abaza Karasira niba yiteguye kuburana atunganiwe cyangwa niba akeneye umwunganizi. Karasira yabwiye urukiko ko rwamufasha gushaka umwunganizi kuko muri gereza ngo nta bw'inyagamburiro afite. Urukiko rwemeye kumworohereza, urubanza ruhita rusubikwa rukazasubukurwa mu kwezi kwa 9 uyu mwaka. Mbere mu rubanza Karasira yahoranye abunganizi 2, Gashabana na Evode Kayitana, ariko Kayitana nawe yaje kwivana muri uru rubanza. Karasira we yavuze ko yashakaga umunyamategeko ukiri muto kandi uzi iby'ikoranabuhanga. Karasira w'imyaka 46 yafunzwe muri 2021 nyuma y'iminsi mike avugiye kuri YouTube ye ibirebana n'ubuzima bwe, ashinja abari abasirikare ba FPR Inkotanyi kwica ababyeyi be n'abavandimwe 2. Mu gihe cy'urubanza kandi Karasira yagaragaje ko afite uburwayi bwo mu mutwe butamwemerera kuburana, gusa raporo y'abaganga yagaragaje ko nubwo agaragaza ubwo burwayi ariko afite ubushobozi butamubuza kuburana. Karasira waminuje mu ikoranabuhanga azwi kuvuga ibitekerezo bye akoresheje YouTube, avuga ko ibi byatumye yirukanwa ku kazi ko kwigisha muri kaminuza y'u Rwanda mu mwaka wa 2020. Kaminuza y'u Rwanda yo yavuze ko yirukanywe kubera kugaragaza imyitwarire n'ibitekerezo binyuranye n'indangagaciro, amahame n'inshingano ze nka mwarimu. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango, i Nyanza. Turacari mu Rwanda aho Diane Rwigara ari mu haranira uburenganzira akaba yarumvikanye anegura perezida w'ico gihugu Paul Kagame, yavuze yuko ariko yitegurira guhiganwa nawe mu matora yimirije mu kwezi kw'indwi, amatora y'umukuru w'igihugu. Diane Rwigara yari yabujijwe kwitoza muri 2017 kubera impamvu zifatiye ko yagirizwa gukoresha imikono y'abantu batabaho, arondera kuzuza ibitigiri bisabwa by'abamushigikiye kugira ngo abone kwemererwa kwitoza. Mu nyuma yahavuye apfungwa ku caha co kwanka gutanga amakori no kugomora abanyagihugu kugambararira ubutegetsi, ariko yahavuye ahanagurwa kw'ico caha, ico we yavuze yuko cari giturutse ku mvo za politike. Ni inkuru ya Will Ross mushikizwa na Robert Patrick Misigaro. Hari abashobora kuvuga ko Diane Rwigara ari umuntu arinda
kubona agerageza guhiganwa na perezida Paul Kagame. Nk'uko amashyirahamwe aharanira agateka ka zina muntu yabitangaje, abanenga leta bamye bavyishura igiciro kinini ku buzima bwabo bwite mu Rwanda. Aramaze gufungwa. Urupfu rwa se mu 2015 rwakweza amatati hagati y'umuryango wiwe n'abajejwe intwaro. Polisi yavuze ko yahitanywe n'impanuka yo mw'ibarabara mu gihe abo mu muryango bavuze ko yagandaguwe. Vuba aha tuzomenya nimba Diane Rwigara azokwemererwa kwitoza mu kwezi kw'indwi. Ubuheruka Bwana Kagame yaronse amajwi ashika hafi 99%. Urashobora kuvuga ko u Rwanda rufise uburyo bwarwo bwite rubonamwo demokrasi. Inkuru ya Will Ross idushikanye ku isaha imwe uri minota 15 mu karere k'ibiyaga binini. Mu kanya turada mu Burundi. Mu Burundi hari umugwi w'abakiri bato bihaye intego yo kugarura no guteza imbere ingene umuziki w'abacuraranzi b'abarundi wakunzwe na benshi mu myaka ya za 80 imbere yaho wari utunganije mu majambo no mu njana. Urwaruka ruhurikiye mu mugwi Regimo Music rumenyesha yuko rushiramo n'agatoke kibigezweho kugira ngo uwo muziki uryohe kurusha. Yamara gwemeza yuko muri iki gihe bigoye cyane kuronka abemera gushigikira ibikorwa mwene ivyo mu gushiramwo amafaranga yabo. Jidas Nkundimpundu mu minsi heze yagendeye ubwo gwaruka aho rusanzwe ruba muri zone Kamenge mu raruko bw'isagara ca Bujumbura, maze adutegurira inkuru ikurikira. Ukimuresha warafukamanga vy'urukundo mukabigiriba uramushikanye umuhindutse nk'imanga ararira nk'uwatawe mu gahinga n'igiki catumye uhindura ubu. Kenshi abagize umugwi Regimo Music iyo badafise ibiteramo basanga bibereye muhira bariko bariyibutsa zimwe mu ndirimbo zabo. Musomagure kujya wabikora kera muhamagare sheri n'ivyo bimubera. Aha Donatien Bazishaka arongoye abandi ni wafise gitari. Twaganiriye ntangura ndamubaza ivyo mugwi wabo. Regimo Music n'umugwi usanzwe uvuza umuziki w'ikibiriraho na cane cane wisunze imico n'akaranga mu kwandika indirimbo zifise ubutumwa bukangurira abarundi kubana neza, indirimbo zitsimbataza amahoro mu mitima, twisunze cane cane uriya muziki w'abakera kuriya twumva kuri basokuru bacu nk'abacancamisi. Ukimuresha warapfukamanga ivy'urukundo mukabigira ibanga uramushikanye umuhindutse nk'imanga ararira nk'uwatawe mu gahinga. Mubembereze umutamike nka kera, ivyo si ku mugabo gusa ni no ku mugore, twabwiye bose umaze kumuha agaciro mu bandi biba biheze. Umuhamagare sheri n'ivyo bimubera, mubembereze umutamike nka kera iyo keya burya yo mubera ambavu y'ivyo muha agaciro mu bandi uwo ni wo muti wa divorce. Henshi mu Kamenge abato n'abakuze barazi Regimo Music. Akarorero n'abapfasoni Mireye Uwimana na Rusiya Ndayegamiye. Amajambo yayo aratanga inyigisho cyane cyane ku bantu bakuze, ku bantu bubatse, aratwereka umuti wa divorce ari zo ngo zuno muti ziguma zisambagurika. Numvise umwenga iyo ndirimbo irampimbaye cyane, yamutamike nka kera mu hamabizu amusomagure. Abapapa bubahwe ndagakunda cyane vraiment, biratuma umenya agaciro k'umugabo wawe ukanakibuka ko ari ikindi kintu. Wumva bavuga mwibiki? Baba bariko baravuga ingene umupapa ahangayika ariko ararondera ubuzima, donc ashitse mu rugo abakwiye keya, abakwiye kubahwa, akamenya ko yarushe. Rekana n'abagabo papa bubawe abapapa. Abagize uwo mugwi mu byo biyemeje harimo kugarukana umuziki w'u Burundi wa kera ubonona abatari bake nk'ufise akanovera kurusha. None babona gute umuziki uvuzwa mu gwaruka muri iki gihe? Blaise Ndayegamiye n'umwe muri bo. Novuga yuko umuziki wa kera warataye agaciro cyane, aho usanga nk'umuntu mu ndirimbo yanditse ushaka kwiyumvira ati mbega ashobora kuba yanditse biki, yashatse gushika kuki, ukabibura n'umumenyesha makuru amuhamagaye akamubwira ati none iki kintu wanditse washatse kubwira iki, ngo nashatse abantu baryoherwe tu.
ugomba gukora ikintu kizoramba uratera igiti mugabo uteye nk'irengarenga zimara iminsi 29. Intambamyi nyamukuru Regimo Music bafise ngo nuko atabagwiza atunga bahari mu Burundi bemera gushira uburyo bwabo mu muziki. Bishikirizwa na Dingi Rugamba abafasha mu byo kurondera amafaranga. Ntibabona ku mafaranga y'abazogaruka. Nubwo bimusigurira bavuga to yaje simwe by'abahungu abamwara mu gito tubona hajya aya. Nuko rero reka ubunahe naho duha umwanya Ive Bucana yabateguriye amakuru y'inkino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwiriweho neza amakuru y'imikino nyahere mu mukino wa basketball. Imikino ya ball ikomeje guca ibintu mu mujyi wa Dakar muri Senegal, aho itsinda rya Sahara Conference rikomeje guhatanira imyanya yo kuzakina imikino ya nyuma izabera i Kigali mu Rwanda. Ikipe ya APR Basketball ihagarariye u Rwanda muri iyo mikino yarayiteye intambwe yerekeza ku mikino ya nyuma, yaraye itsinze AS Douane yo muri Senegal ku manota 66 kuri 61. Iri tsinda riyobowe na Rivers Hoopers yo muri Nigeria imaze gutsinda imikino yose itatu. Ririmo kandi n'ikipe ya Monastir yo muri Tunisia iri ku mwanya wa nyuma. Mu mupira w'amaguru, imikino yo guhatanira igikombe gihatse ibindi ku makipe akomeye ku mugabane w'Uburayi irakomeje, hakinwa imikino yo kwishyura ya kimwe cya kabiri. Muri iri joro ikipe ya Real Madrid irakira ikipe ya Bayern Munich. Mu mpera z'icyumweru gishize Real Madrid yegukanye igikombe cya La Liga, ariko nta birori byabaye mu rwego rwo gutegura uyu mukino. Ni mu gihe Madrid ishaka igikombe cya 15 cy'Iburayi, Bayern Munich yo iri guhiga igikombe cya 7 mu mateka yayo. Muri iri joro ryakeye ikipe ya Paris Saint-Germain yarayisezerewe inasuzuguriwe mu rugo kuko yahatsindiwe na Borussia Dortmund yo mu Budage igitego 1-0. Iki cyaje gisanga ikindi 1-0 yari yatsinzwe mu mukino ubanza mu Budage. Mu mukino wa tenisi, Umutaliyani Yannick Sinner avuga ko arimo gukorana n'abaganga kugira ngo yitegure imikino ya French Open nyuma yo gutangaza ko yivanye mu irushanwa rya Roma Open rigomba gutangira muri iki cyumweru. Aya makuru aje nyuma y'umunsi umwe umunya Espagne Carlos Alcaraz uri ku mwanya wa 3 ku isi nawe atangaje kwivana mu irushanwa rya Roma Open. Subiye mu mpira w'amaguru, ikipe ya Nottingham Forest yo mu Bwongereza ubujurire bwayo bwatewe ishoti ku bihano yafatiwe byo gukurwaho amanota 4 muri shampiyona y'Ubwongereza kubera kutubahiriza amategeko ya Premier League. Bivuze ko Nottingham Forest igumye ku mwanya wa 17 n'amanota 3 imbere y'amakipe arwanira kutamanuka mu gihe hasigaye imikino 2 kugira ngo shampiyona irangire. Aha niho nsoreje ay'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Mu kiganiro nana cyo kuri wa kane twabateguriye ko ndindiririza ise waje gutasha mu murima wanjye utera. Ndumva warabikabirije ngo nakwisindirize uzabihimbemo n'indirimbo bigira inzira. Nori ubushizi bw'isoni bwawe buzaguta ku gasi muko. Ariko sinshira isoni, ukwiye kumenya ko umuhungu wawe afite umuryango, ureke gushaka gukomeza kumurya imitsi. No kumbwiye Nori ni 12:45 kuri BBC. Nejo ntimuze mutangure kubona aho duha umwanya Iveta Kabatesi mu kiganiro c'abakenyezi. Mwireho neza. Extreme Cheerleaders ni itsinda ry'abakobwa baririmba bakanabyina mu mikino y'umupira w'amaboko ya basketball mu rwego rwo gufana no guha imbaraga abakinnyi. Hirya no hino ku isi izi ni imbyino zamamaye cyane, ariko mu Rwanda iri tsinda n'ubwa mbere rihageze. Bitoreza mu mujyi wa Kigali i Nyamirambo aho bita kuri Rafiki, niho twabasanze.
nitwa Gasaro Patience Message mfite imyaka 19 guciya leading harimo ibintu byinshi mbere nari ko ari ibintu byo kubyina ariko nasanze atari kubyina gusa harimo kuvuga harimo kuyobora abandi ufata responsibilities zitandukanye. Nitwa Asangwe Marie Osea ntabwo nari nsanzwe nzi kubyina gusa aho majije kugera hano natangiye kubimenya kandi ndi ku rwego rwiza. Nimwe mutekereza muvuge muti tuzashiramo wenda n'indirimbo za Kinyarwanda? Twarabitekereje n'imyambarire ya Kinyarwanda gusa kuri ubu ngubu ntabwo turabona indirimbo za Kinyarwanda zijyanye n'imbyino zo muri iyi timu. Niyo mpamvu ubu turi kwibanda ku ndirimbo zo hanze. Nitwa Atete Benita nkunda gufana ndetse nkakunda na basket, so iyo ndi kureba nk'umukinnyi nkunda nkanamufana numva binejeje kugira ngo murebere kuri televiziyo basi nkajya kumufanira ku kibuga byanashimisha kubona nabigiyemo hamwe nabishoboye. Jihad niyo nkuru uzwi ku mazina ya Urban Song niwe washinze ikigo Ishami Talent gifasha abahanzi muri rusange, ni nacyo gifasha aba bakobwa babyina mu mikino ya basket. No, muwe mureke twese duhagere ku murongo neza, twagiye 5 6 7 go energy. Igitekerezo cyavuye kubera ko nanjye ndi umuntu wakoraga muri basket cyane, ankoramo ama performance agiye atandukanye mu rwego rwo kwa upgrading akazi ukora, ndavuga ati why not dashobora gushyiraho aba cheerleader. Nibwo gushinga iyi team hari n'ikibazo cy'uko abakobwa bitinya cyane cyane muri ibi bintu dukora byo kubyina izi mbyino zitandukanye cyane zigezweho, bavuga ko abantu babikora ari abakobwa bashirika isoni badashobotse, ari abakobwa batagira icyo bakora. Akurebye umubare twakiriye w'abantu biyandikishije barengaga abakobwa 150, duhita dutoranyamo abantu 50 aribo dufite ubu ngubu turimo kubasha guha ubumenyi kugira ngo bazagere n'ahandi banigisha n'abandi. Hari ikintu bifasha abana bakobwa babyina muri za basket? Kubera ibyo nigisha ntabwo nabyize mu Rwanda, nagize amahirwe yo kujya mu bihugu bitandukanye. Iyo hageze usanga umubyinnyi aho ava akagera ari wa wundi uri mu bamwe mu bavuga rikijyana. Dufite aba cheerleader dufata nk'icyitegererezo babona n'abayobozi mu nzego za leta. Uku niko byagendekeye umwe muri aba bakobwa Atete Benita. Icyambere byarantinyuye kuko ntabwo nashoboraga kujya ahantu mvuge ngo ngiye imbere ya kamera, ariko ubu ngubu nyijyaho nkibona bapostinze ahantu henshi hatandukanye. So icyambere wikuramo ubwoba ukavuga ngo nanjye nabishobora. So icyambere ni self confidence, kwigira icyizere ngewe numva nakuyemo. Mu bihugu byo hanze iyo bagiye kubyina ku bibuga aba bakobwa baba bambaye utwenda tugufi, abo mu Rwanda se bizagenda bite? Kubona iriya myenda twarishimye ko twari tukibona, gusa nyine dushobora kuyikunda twebwe ku giti cyacu ariko abandi ntibayikunde. Dutekereza ko tuzahindura. Mu Rwanda tuzambara imyenda ijyanye n'umukobwa wikwije. Ababyeyi bawe barabizi ko bikora ibi? Nk'abandi babyeyi buri wese nyine agira impungenge zo kumenya biriya ukora ni ibiki, bigamije iki. Gusa nyine uko agenda abona imyitwarire yawe nta gihinduka bizakugirira akamaro arabyubaha. Aba bakobwa bagize itsinda Extreme Cheerleaders batangiye kwitoreza uyu murimo mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Kugeza ubu ngo ntibarabona amasoko cyangwa se ho bagaragariza impano zabo, gusa ngo ntibibaca intege. Oya, ntago binshi intege kuko ni ikintu nyine mba nzi ko kizaba uko byagenda kose, igihe kizagera tugere ku kibuga dukore performance kandi ndabikunda, ntago nacika intege. Jihad niyo nkuru watangije iri tsinda ry'aba bakobwa avuga ko bakivugana n'inzego zibishinzwe. Nabo twaapproachinga bose ntago baduhakanira cyangwa se batakwemerera kubera ko baba bafite ikibazo aho umuco uhurira n'ibi bintu. Twagiye dutanga facts, ingero nyinshi zigiye zitandukanye bitewe n'ibintu dukora. Ni ukuvuga hari ibintu natwe twirinda, tukiduharanira ko umwana w'umukobwa agira indangagaciro ze nk'umunyarwandakazi. Rero turamutse tubonye umuntu bihana agaciro, ndakubwiza ukuri impinduka zikomeye cyane. Ariko ubuzima bw'abo bakobwa ari mu myidagaduro hari ikintu kinini cyahinduka. Tumaze gutunganya iki kiganiro twamenye ko iri tsinda ry'aba bakobwa ubu ryahawe isoko rya mbere ryo kubyina mu mikino nyafurika ya bar iteganijwe mu mpera z'uku kwezi i Kigali. Amahirwe masa kuri bo.
amahirwe masa kuri abo bigeme ba cheerleaders extreme cheerleaders urakoze nawe Yvette Kabatesi ni mwebwe rero murangije ikiganiro cacu co kuri wa gatatu cari gihagarikiwe na Mark Nyonkuru jewe nakibashikirije na Florentine Kwizera tubashimire mwese abahisemo BBC gahuza miryango. Thank you.